bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabaye nikaze makino igano cacu cyuno mugoroba turacari genekezo rya 2023 kwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo 2025 ndazi abantu benshi ko batangaye yuko dusubiye gukora muri bwa buhinga twara dukoresha ariko ntabwo bisubiyemo komtera ariko nuko badushaka kubaha amakuru mu buryo bwihuse iyo tubicishije mu buryo bw'amasanamu ahari birabanza gutebaho gato biranza guteba mu gihe rero dushaka kubaha amakuru mu buryo bwihuse no buryo tuzokwama turiko turabaha izi nkuru ziba ziri update nuko murabizi rero ntabwo mba ndi umwe muri studio ndi kumwe n'abamusanguzi wacu amusanguzi wanyu adufasha gutahura vyishege rero reka ntangore ndamuramutsa cyane urakoze cyane kubona journaliste kundamutsa ego nanje ndakuramukije ndabona ko wiriwe neza kabisa cyane umunsi wagenze neza reka nce ndamutsa n'abadukurikiranye aho bari hose nabo ndazi ko abakunzi b'ibitangazamakuru byacu Imana ikibazigamye cyane gose bameze neza muri nabo bagize n'umunsi mwiza ego bwana musesanguzi no munsi kuri no mugoroba dufise amakuru tugomba gushikiriza abantu na cyane ku ma operation yagiye arabo mu banza bigiye bitandukanye ubona yuko umengo twari twagiye ama operation gato ariko suka atari karaba ahubwo nuko tutari bwayababwiye twaza gusimbira muri Masisi aho M23 ariyo yagavye ibitero ivyo bitero bagiye guhangana n'uno muhari wa Wazalendo cyangwa kino gisikade cha Wazalendo aho ivyahononekariye n'ivyashoboye kugenda turaza kubiganira mwana makuru umusanguza bidufashije si ivyo gusa turaza gusimbira muri Rucuro neza na neza muri Ryanzare M23 naho yahakoreye ama operation adasanzwe biboneka yuko iyi M23 uno munsi yakoze ama operation atari make cyangwa amatake atari make si ivyo gusa turaza gusimbira muri Nyiragongo naho wazaniyo yakoze canke Wazalendo niwe yakoze ama operation yaremereye ayakora hasanzwe hari birindiro vy'iki gisirikare c'inyeshamba za M23 ibi rero biri mu makuru twabateguriye kuri uno mugoroba rero bwana musisanguzi kanongere ndaguikaze uhita tubwira cyane kubijanye n'izi operation kuzashoboye kugenda ndetse n'ivyashoboye kononekarira muri rusange. Yes uragize neza bwana journaliste kwikaze umpaye ego reka dukoresha umwanya muto kuko nama operation yabaye kandi ibyakoretse ni ibintu biri direct mugabo imbere yuko twinjira muri Masisi Rucuro na Nyiragongo ndashaka kwanza tuje mu gisagara ca Uvira ego bwana journaliste hari ibitangazamakuru bizava bisanga bitakizi no gukora ico bijejwe ego kubera yuko umwanya ku mwanya baguma baririmba Uvira bararema intambara zitari muri Uvira sivyo kubera ko bazi ko inyeshamba za M23 zigwaye kino gisagara ca Uvira baguma ikanabite kugangabuka bagangabuka bibaza yuko M23 yagavye ibitero bagaca bahimba inkuru y'ingene vyo byagenze hano muri Uvira nayo Uvira iratekanye cyane ahandibuka hariho ikiringo higeze kugera bona journaliste aho bakoze n'amafoto bakosheje aya berekana ingene ngo M23 ngo yinjiye mu gisagara ca Uvira ngo atamigwano ihabaye ngo aba FDN bahunze n'ibindi barabyemeza abantu nabo batari bake barabyemera barahangayika mu mitwe mugabo kuva mu kwezi kwa kabiri gushika magingo aya itariki 23 M23 usibye ko hariho aba infiltre bashitse muri Uvira nabo bakaba batashubiye kuvayo M23 answa Uvira ntibaranayibona bayibona ku ikarata bayibona ku ikarata urubona noneho bangena bayicapati Uvira ingabi nzuko sino kuhanyuza ikirenge nabo barahanyuza ikirenge rero bino bitangazamakuru nivyige gutanga inkuru zigezweho inkuru ziri ku mwanya bari kuze barafonda ngo Uvira ngo habere imigwano ngo bigenda kunakuriya ibi kabisa nukwica abantu mu mitwe usibye ko nabo ubwabo bwana journaliste bariko bariyonona asansana bwana musanguzi unkundere dusimbire muri Masisi aho izi nyeshamba arizo zagavye ibitero
ahasanzwe hari ibirindiro vya wazalendo. Bwana journaliste, Ego. hariho ibintu ngiye kuvuga, Ego. ni ibintu bitoroshe cyane kuri zino nyeshamba za M23. Ego. Ndavuga ni iyaba bari bazi ico abanyamerika babakoreye, ntibari kuba ndabite kotsa uburo bacotsa uburo, atacu bari bwokore ku birindiro by'abawazarendo, sivyo? Impamvu mvuga ko ariko barotsa uburo bwana journaliste, hari ikiganiro twakoze aho twerekanye ingene abanyamerika basa n'abakaravye izi nyeshamba za M23 cyane gose, sivyo? Barazikarabye, nibo bazishize ku kivi, mugabo barazikarabye kabisa. Mbugo babandi ngo bazibengeye mwibanga, nka kumwe umurezi wa Yezu Yozefu yashatse kubengera Maria mwibanga, amaze kumenya yuko yibungenze inda y'umukama Yezu. Ibi niko na Amerika yabikoreye zino nyeshamba za M23. Bayibengeye mwibanga. Yes, mugabo ntibashaka kuvyumvisha. Nukuri bazi, barakuzi, mugabo baguma bahenda ubwonko bwabo yuko bakiri kumwe na Amerika. Ibi sivyo. So impamvu nabivuze ni kubera ikibona journaliste, izi nyeshamba za M23 uyu munsi zagabye igitero muri Masisi, kandi cyari igitero mu by'ukuri kiremereye cyane, aho bakigavye ahantu bita muri Gishonja, sivyo? Ni igitero bakoresha imbunda ziremereye cyane n'ibiturika abiremereye, babigaba ku birindiro by'abawazarendo, mugabo bahageze basanga abawazarendo bahagaze bwuma kabisa, bahagaze bwuma, baca barakozanyako, bararasana. Hari ikintu ngiye kuvuga hano, kumbure mfise amavuga makene, sinzi ko nza kubitondekanya ingene byakagomba gutondekana, sivyo? Barasinya hano muri Gishonja, abawazarendo baragira bararepusa zino nyeshamba za M23, barazirasa zisubira inyuma, sivyo? Abawazarendo rero kuko bamaze kumenya intege nke ziri muri bano ba M23, uzi ikintu baciye bakora, nabo baciye bagaba ibitero mu buce bune aba M23 barimwo, birangira mbere babubambuye. Ahantu kubwira ni muri Mushebere, Gasaro, Gahunga hamwe na Ntete. Abawazenda hano hantu inyuma yo gushorera zino nyeshamba za M23 hano zari zigavye igitero muri Gishonja, baciye babaherekeza, baca baja no kugaba ibindi bitero abawazarendo mu buce bari, babambura burya buce bune barimwo, kuko abawazarendo baramaze kubona intege nke M23 isigaye ifise, sivyo? M23 ubukomezi bwayo bwaraheze. Hari umutamara hano yaratubwira ngo mwabahungu mwe, ngo nimukore mugifise inguvu, mwubake mutegure kazoza kanyu, inyuma y'imyaka ntimuzoze muvuga ngo nari umugabo cyane gose, kubera basokuru baciye umugani uvuga ngo nari umugabo ntihabwa intebe. Izi nyeshamba rero zari zikomeye kabisa, zari zifise ibigwanisho biremereye, zari zifise ibikoresho novuga bya gisirikare biri très professionnel, zari zifise novuga soutien idasanzwe, ariko ubu siko bikimeze. Niyo mpamvu abawazarendo bakomeje kubamesa atacamira, mu gatondo no ku mugoroba. Yes. So ibi bitero babawazarendo bagavye muri bino birindiro bwana journaliste, ndemeza yuko babigavye kubera basanzwe bazi izi ntege nke z'inyeshamba z'aba M23. So niyo mpamvu rero aba ba M23 niba shire ubwenge kugiye, bagire mise à jour, sivyo? Bareke kuguma bishuka bihenda yuko baba bakiri mu mwaka uheze, kandi ubu bageze muri 2025 en plus mu kwa gatandatu. Za nguvu z'amafaranga ntazo bagifise, za nguvu z'amasatelite y'abafaransa n'abadagi bakoresha
ntazo gifise ubu barabizungurukije biri hariya mu Isirayeli niho vyagiye cyane gose nibareke rero kuguma botsa uburo kabisa ntabwo ntaco bariko barashabokora. Asante sana musesanguzi unkunde duce dusimbira muri Rucuru neza na neza muri Gyanzari Nyamatari Gyanzari ahantu ubona yuko hanagoye no kuvuga M23 naho yahakoze ngo ama operation remereye cyane urashobora kutubwira uko vyagenze ndetse n'ivyashoboye kononikanira muri rusange. Bona journaliste ni erega nibindi ko ndavuga ni na nguvu M23 ego na hano muri Rucuru yagavye ibitero sivyo hano muri Gyanzari igaba ibitero ku birindiro by'abawazarendo tumenyesha abadukurikiranye yuko muri Rucuru ibice binini kandi biri très stratégique bifiswe na wazarendo magingo aya kabisa ni wazarendo yicari hajya ahantu bitavuze ko M23 badahari nabo barafise ibindi bice hajya muri Rucuru rero M23 iguma iribwa sino kuribwa gusa ahubwo baguma banacugwa kubera yuko hari ukuntu abawazarendo bamara nk'indwi yose indwi zibiri atakintu bakoze bagaca babavumbuza operasiyo iremereye bakabaka ubuce nka butanu dengu rero izi nyeshamba ziramaze kumenya ingene abawazarendo bakora baca baguma babavyonga bakora udutero two kubadestabiliza ibi rero abawazarendo ntaco bikibabwira barabize barabamenye nuko barabasomye so M23 rero yagavye ibitero hano muri Gyanzari ni muri Rucuru aho babigabiye rero birangira abawazarendo reka ndabite yuko babyise ko bari babagemuye yes kuko abawazarendo babakiriye neza barabarasa kabisa barabarasa baraheza babaka n'ibigwanisho bya rutura bari bafise abarokotse nibo basubiye inyuma hari abarokotse hari nduca wa mugani ngo nta no kubara inkuru oya abo kubara inkuru babonetse abacitse ku masasa mugabo bahombeye doublement bahasize ingabo en plus barahasiga n'ibigwanisho bwana musesanguzi dumakura tugenda muri Nyiragongo naho hari vyashoboye kuba aho hoho ari wazarendo yashoboye kugaba ibitero bikomeye cyane ibitero vyabangamiye cyane zino nyeshamba za M23 navyo urashobora kugira ico tubwiye ko mu majambo yiramvu. Yes bwana journaliste abawazarendo twarabivuze neza mu kiganiro twakoze ku munsi w'ejo yuko bobo barindiriye yuko amasezerano asinywa hama intambara igahagarara ibi kabisa nivyo abawazarendo barindiriye ariko kandi twibutse ko izi nyeshamba zo zavuze ko ajya amasezerano ataziraba kukaba nkako n'amasezerano ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo izi nyeshamba rero hari ukuntu sometimes zihagarara ko zigashaka kwerekana yuko ataco zipfana n'igihugu cy'u Rwanda mugabo zikabivuga yuko kuri kose tugufise ngaho kuri kurahari so abawazarendo bababajwe n'ingene izi nyeshamba zabarashe muri Masisi zibarasa muri Rucuru nabo bati ubugwene ntumuhenere akwitiki uranyo reka nako tubakorereko so nigitero bona journaliste cyari kiremereye mbere novuga ko sinivyo navuga ahubwo byatangaje nabene gihugu bahajya muri Nyiragongo kuko hari hamaze igihe kitari gito Nyiragongo hatuje atamigwano ihari mbere bo bari bazi yuko nivyo kugwana byanarangiye so baza rero bumva abawazarendo badutse n'imigwano ikomeye cyane aho bagavye ku birindiro bitandukanye byizinyeshamba za M23 igitero ibitero nako mbere amakuru dufise ya ntabwo abawazarendo bagavye ibitero muri bwa rukurikirane rw'ibitero basanzwe bakora byo guca bagumya bamentina birindiro ahubwo abawazarendo ngo bari bafise amakuru yuko zino nyeshamba ziherutse kwakira ibigwanisho baca rero babagaba kw'igitero kugira ngo bino bigwanisho babibambure bavyibikeko kandi reka mvuge ko operation yabo yabaye khayisi kuko abawazarendo bashitse mu birindiro bya zino nyeshamba barahamara umwanya baratora ibyo bakeneye hama baraheza bisubirira inyuma so ubu rero tuvuga n'ubwo bani bwinshi ku bene gihugu
bo muri bijya bice byabereyemwo imigwano kuko bavuga ngo umwana umwanya aba wazendo bashobora kugaruka kandi kugaruka kwabo birashobora gutuma zino nyeshamba za M23 zigira ishavu zikirara mu bene gihugu ngo kubera yuko bana bawazarendo bivuga yuko ari abanatife bonga cyane bwana Musisanguzi rekana gushimira cyane kuri ano makuru duhaye nizere yuko abantu yashoboye kubashikira aya ma operation yabaye kuri no munsi sama operation amazi iminsi ndagize ndagushimira cyane. Yes, reka ndagushimire bwana journaliste nshimire byimva mutima abantu badukurikirana umwanya ku mwanya banaduhaye n'icizere cyane gose natwe twarabasezerane yuko tutazodohoka kwibanga ya makuru yo gushikuza n'ayibinyoma ayo kabisa Imana izona yaturinde cyane gose zona yaturinde kabisa reka ronda bikibanure kumbure tuzongera mu biganiro byacu byo ku munsi wejo kanani ndabikibanure ndangize ndabifuriza kugira umugoroba mwiza nongera nsaba yuko boza tukahurira muri commentaire bwana Musisanguzi tukahurira muri commentaire kabisa tukayaga ubona yuko ama commentaire yanyu turayasoma kandi turayasoma umwanya munini turanayishura nta commentaire nimiducika muri make rero turabatumiriye muri commentaire kugira ngo tubandanye tubaha bishasha kandi babigezewe kandi ndabifurize kururanirwa mu byanyu ndetse no mu banyu ndagize ndabifuriza ijoro ryiza bye bye.